Una. 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 Turabaramukije amahoro bakunzi b'ibiganiro vya radio televiziyo isanganiro. Kaze mu kiganiro ku nama. Imyaka 59 irarangiye Uburundi buronse intahe y'ukwikukira. Hari kuwa mbere mukakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1962 aho Burundi bwatangura guhimbaza iyo ntsinzi. Uno munsi turaba aho Burundi bushikanye intambwe mu gutsimbataza intahe y'ukwikukira. Turaba cane bijanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano eka mbere harimwo n'iterambere. Hano turaba umwihwezo w'abanyepolitike hamwe n'imigambwe kubijanye n'iyo ntahe y'ukwikukira. Turaba uruhara rw'iyo migambwe eka n'uruhara rwa bamwe n'abandi mu gutsimbataza intahe y'ukwikukira. None Burundi bugejeje he mu guteza imbere intahe y'ukwikukira. Hoba hari intambamyi zikibangamiye Uburundi mu nzira igana iterambere. Nuruhe ruhara rwa bamwe n'abandi harimo n'abanyamigambwe mu guteza imbere intahe y'ukwikukira ku Burundi. Nivyo dushimikira ko muri kino kiganiro. Ku nama uno munsi turi kumwe n'abatumire bane. Dieu MUTABAZI urongoye urwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibyaha vy'ihonyabwoko, ibyaha vy'agahomerabunwa hamwe n'ibyaha vyo mu ntambara, eka kandi ukaba unarongoye umugambwe Radebu. Amahoro neza. Amahoro neza nyakubahwa mumenyesha makuru, nongeye kandi ndaramutsa abanyepolitike turi kumwe harimo urongoye umugambwe SNL, ngira ngo baraza kuranga umwanya wo kwivuga, urongoye umugambwe Kodebu hamwe n'umushinga ntahe Tasiano sinzi neza umugambwe arimo araza kurondera umwanya wo kwivuga kuvugana mudasigana oya nta kibazo no bavura ababaje babigirwa par décret ngo niyo badasigana amara nkongera kandi nkaramutsa abariko baratwumviriza. Kaze ku nama. Murakoze. Honorable Agathon RWASA uri umushinga amateka watowe mu ntara ya Ngozi ukaba unarongoye umugambwe SNL. Amahoro neza. Amahoro cyane. Kaze ku nama. Murakoze ndabashimiye kwa mwantumiye. Ndamutse nabagenzanje turi kumwe hano mu kiganiro. Ndamutse n'abanywanyi b'iradio na televiziyo isanganiro. Nibagiye ndabakorera muri iyi radio nyene. Murakoze namwe. Kefa nibizi nawe ukaba urongoye umugambwe Kodebu iragi ryandadaye n'umugambwe uheruka guhinduka wavuye mu mugambwe Frodebu iragi ryandadaye. Turakuramukije tuguha ikaze mu kiganiro ku nama. Murakoze kudutumira. Ndaramukije bagenzanje turi kumwe hano mu kiganiro. Karamutsa abanywanyi b'iradio na televiziyo b'iradio isanganiro twifuriza kuza kugira na natwe iganiro ciza. Urakoze. Tasien Sibomana nawe umunye politike tukuramutse nawe tuguha n'ikaze mu kiganiro ku nama. Murakoze cyane kuba mwanya yumviriye kandi ndaramukije mwebwe mwese turi kumwe hano. Ndaramukije abarundi bakurikirana radio na televiziyo isanganiro. Urakoze. Dieu MUTABAZI twabitanguye tuvuga ko urongoye urwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibyaha vy'ihonyabwoko, ibyaha vy'agahomerabunwa hamwe n'ibyaha vyo mu ntambara. Ku myaka 59 Uburundi bumaze bwikukiye, umwihwezo ugira n'uwowe. Tubanze twibutanye abarundi iyo tuvuye aho tugeze niyo turiko turagana tuja. Twaronse umuganwa atari umugani dufiko gwa gasore nabo bagendanye badufashije gushikira independence mugabo twaciye twinjira mu ngorane zitarinke kubera abarundi bari buko nawe nyene yaciye agandagurwa
tuca turonka independance ubwigenge bwa politike kuva 62 muri ico gihe gushika 65 nta mutekano wari uriho twaronse nk'ama leta shika 5 amareta guma hindakura ku mwaka barahindura nk'umushikiranganje 65 haraba n'ubwicanyi bw'agahomera bunwa abashinga amateka bo mu bwoko bw'abahutu baragandagurwa hama rero haza intwaro novuga zigikenye kuva 66 gushika 93 abarundi baribuka intwaro ya Micombero intwaro ya Bagaza intwaro ya Buyoya abo bose bashikira ubutegetsi ku makudeta aho mu 93 abarundi biyumvira ngo bagira basubire muri demokrasi ndadaye aratogwa Frode biratsinda mugabo ndadaye nabo bari kumwe muri leta baragandagurwa hanyuma rero ingwano ikirasutama tubimaramo imyaka 10 mu 2003 harasinywa amasezerano yo guhagarika ingwano hanyuma rero mugabo yarusha warayahevye waranayibagiye no ndera gatonya inyuma yaho tukagenda turacana naje ndazi ubigira ndayimugirira none tukwibukije nibibi ndafise ingene nza kubivuga mu 2003 turagira ntuze haraba amasezerano yo guhagarika ingwano hanyuma rero mu 2005 turatangura amatora ya demokrasi nukuvuga rero yuko twaramaze hafi imyaka ishika 40 n'ukurenga mu bibazo uvuze Dieu MUTABAZI ego uravuze bimwe muri kahise uravye no munsi turi ku myaka 59 ndahashika shimika uraba ndaza kuhaza kubijanye n'amahoro n'umutekano ndaza kuhashika tugende dutomora mugabo amahoro n'umutekano nyakwa umesha makuru nitwaza turacanamo nanye ndabizi uwunciramo nanye ndamuciramo tutegeza kuvyumvikana turi ku nama udatuma ntuze batanyumviriza nanje mpengera avuze nanye nce ndamuciramo tuvuga kwijambo sawa ndiko ndavuga nti mu 2005 gushika uyu twaragiye mu ntwaro za demokrasi turitorera inzego ziturongora tumaze gutora incuro zine no kuvuga twarinjiye muri demokrasi hama kuva aya masezerano twagiye turaronka mu 2003 harabaye amasezerano yo guhagarika ingwano mu 2006 nta barobere bari basigaye haraba amasezerano yo guhagarika ingwano n'abari mu kirobere hanyuma rero umutekano ugenda uratsimbatara amahoro n'umutekano agenda aratsimbatara muri iyi myaka rero 20 dufashe kuva ku masezerano yarusha gushika uyu munsi nukuvuga hari intambwe amasezerano yarusha yadufashije kugira hari intambwe amasezerano yo guhagarika ingwano yo mu 2003 no mu 2006 yadufashije kuronka umutekano ubu rero kujyane ko ndakubwira demokrasi iri kwiratsimbatara amahoro n'umutekano biriko biratsimbatara hasigaye ubwigenge mu butunzi kujyana kubwiye ikicivugo cyo ku kwezi kwindwi uko kimeze kwikukira nyakuri no kwigaba ukigaburira no kuvuga rero ubu rero dushigaje gutsimbataza iyo inkingi y'ubwigenge bwa politique independence politique ni independence économique ni inkingi ikomeye ubu rero kukwigenga mu butunzi kandi rero kujya nyene icubahiro mukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye aho ravuga ati umunwa wose uronke ibyo ufungura umufuko wose uronke amafaranga nukuvuga rero yuko umurundi wese kugira ngo yumve yuko afise ubwo bwigenge bwa politique ategerezwa no kugira ubwigenge mu butunzi nukuvuga tuje ku bandi mutabazi ariko uratanguye uvuga ku umutekano n'amahoro wagize uti harabaye iterambere ariko ku butunzi naho iterambere mu butunzi ubwo bwigenge uno munsi ubona bugeze ku rugero rumeze gute nakubwiye nti nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi kandi ibintu nta byera nka de mugabo tutegeza kwama twibuka iyo tuvuye reka tuje kwa honorable Agathon RWASA urongoye umugambwe SNL kandi ukaba uri mu nama nshinga amateka watowe mu ntara ya Ngozi kuri iyi myaka 59 nawe ishusho uha Uburundi uravye iyo myaka iheze buronse intahe yo kwikukira niyihe mu nkundire sinshoke mvuga ku ishusho ariko mbanze turabe inkomoko yo kwikukira kuko Burundi bwarahabaye
hari igihugu citunganije gifise intwaro kuva hejuru ku mwami gushika kubahamagaze hariya hasi hanyuma haraza intwaro y'igikoroni itagiye ku Burundi gusa yagiye no ku bindi bihugu byinshi mu isi muri Afrika muri Amerika y'Epfo no muri Aziya na Pacifique hanyuma muribuka yuko habaye intambara ikomeye hagati y'ibihugu byari bikomeye mu Burayi itewe n'Ubudagi bufatanije n'Ubutaliyano n'Ubuyapani hanyuma iyo ntambara abadagi baratsindwa iyo ntambara iza guhera ibihugu nka Amerika n'Uburusiya bitari bifise amakoloni ari byo bifise inguvu mu by'ubutunzi n'amahinguriro ivyo bihugu bibiri hanini nivyo biciye mu ishiramwe mpuzamakungu vyarondeye yuko ibihugu byari munsi y'ubukoroni vyikukira ivyo barondera si bindi barondera nabo aho bazozokura ivyo bita matière première naho bashorera ivyo bahinguye iryo soko ntibarihebere two duhugu tungahe natwe nye twasambutse muri icyo gihe bariko baje kurondera ubutunzi bari bafise inyungu bariko barondera muri uko kwikukira kw'ivyo bihugu Uburundi burimwo niho mu 1955 ntihenze Leopoldville icyo gihe uno munsi yitwa Kinshasa niho habaye inama y'abasenyeri aha muri Kongo iyo nama yari yo kwiga ingene botegura abanyarwanda barundi n'abakongomani ingene botegura ingene bo kwitwara bamaze kwikukira inyuma yaho nk'imyaka 3 inyuma 58 imigambwe iravutse mu Burundi mugabo ivuka abarundi tutabona kumwe ingene two kwikukira bamwe ati dukene kwikukira ubunyene vuba abandi bati tubanze twitegure aho nyine tubona kuba tutahuza ku kiringo tworonkeramwo kwikukira aho nyine tubona yuko hari agahaze honorable Agathon RWASA naguciriyemo uravuze birebire twabwira tuti uri karavyumviriza atari nk'uwize biragoye kuvyumva ariko ivyo birafitaniye isano uravye no munsi uko amahoro n'umutekano byifashe mu gihugu cy'u Burundi birafitaniye isano gute ngomba kukwereka yuko imero y'ibintu uyu munsi ejo hahise kumbure nejo hazoza ntibishobora gutandukanywa nuko isi itunganijwe muri icyo gihe kuko ubwo Burundi bwararose ntayo kwikukira mugabo ubwo Burundi burafise amasezerano abufatanya n'ayandi makungu no kuvuga yuko mu kwikukira kwacu mu kwigenga kwacu hariho uruhande ayo makungu nayo avuga ati ngaha bigenda ukungaha bigenda kuriya rero ico gihe Mutabazi yavuze ivy'amakudeta mu bihugu byose genda urabe niko vyagenze abantu barikukiye washaka ugasanga abaharaniye ko kwikukira bahikiye baricwa ibihugu bija muri ako kajembegete amakudeta asigara abari yo nzira yo gushika ku butegetsi mu bihugu byose mu 1990 inama yo y'iraboro mu Bufaransa niyo yagarukanye ikintu c'imigambwe myinshi muri demokrasi muri Afrika bavuga bati mutemeye kugira imigambwe myinshi muce mu matora ntidusubira kubafata mu mugongo mu by'ubutunzi cyane n'ibindi twabafashamo tomoro no munsi rero naho urabe uti amahoro n'umutekano byifashe gute uravye kuri iyo myaka 59 iyo myaka 59 iheze Uburundi ingorane turacafise ingorane yo gukumirana kandi niyo soko y'indyane mu Burundi aha gukumirana buvuze muri rusange nzi naco kiyava kitabacu ngira ngo nuko atagira abashikiranganje Mutabazi none yarabifitiye uburenganzira baraciramwe abandi none uranciriyemo oya nawe bigeze kuka oya naje ndabiretse none ko yavuze ngo umufuko wose ugira amafaranga ngo munwa wose uronka icyo ufungura mu kazi k'igihugu ugakumiramwe abantu aho ni umva ko uvuga ikintu ugakora igihushane cyacu ariko bakumirwa gute none genda murondere mu madekra maze gusohoka kuri intwaro ya General Evariste nimwasanga mu musenero umwe muze muminyuze kugira ngo mbwira turi ngaha ndagwaye uburenganzira mbwira umwe yo bamaze kugenwa naje mu batwara
araba abatwara amashuri mu gihugu turagushikira gato amakonseye komino numbwira ahantu hamwe hari umusenera atwara konseye kominale ego gwasa rero akona bagira amatora mugabo ayo matora yatunganijwe mu buryo nyene biba uko biri no kuvuga yuko uko kwitiranya demokrasi n'amatora murumva aho nyene ko tugifise ingorane kwa amatora ukuntu atunganywa urumva biba vyapanzwe hari ati ni itegeko bategeka ababijejwe mu bigiruku nta bindi aho rero kuki wari kuravuga rero iyo myaka 59 nivyo turayimaze twarikukiye muga imyaka 59 ugasanga abantu baracahunga igihugu kandi mbere yo kwikukira ntibanagihungaga bahunga ikora icyo gihe mugabo ubu abantu bahunga ingene batwawe imyaka 59 ugasanga abarundi turacinubana kumvo yuko tudasangiye ivyumviro vya politike kugeza naho no gukumirana dukumirana none turiko tujahe Mutabazi yavuze ati turabiyo twavuye iyo tugeze niyo turiko turaja indyane zabaye vyavuye kuri iryo kumira bamwe iyo bari ku butegetsi bakumva yuko umenga abandi nta ruhara bogira umenga nta jambo bogira agateka kagasinzikazo reka turaza kushimika cyane imbere ico baciza duha ijambo abandi yego reka songore ico baciza nuko nkuko nubundi yabivuze tworaba ati mbega igihe abarundi barondera kwikukira barondera iki vy'ukuri reka turabishikako gato wagiye uvuga intambamye zimwe kefa nibizi urongoye umugambwe kodebu iragiye ryandadaye uno munsi nawe ikibazo ni nkico uwo mugambwe kodebu tasesi w'Imana urindire gato tase ariko ndamubaza ni bishasha ntabyo nayizi ego kefa nibizi uravye nawe ishusho mwihwezo wawe uha Uburundi ku myaka 59 bumaze bwikukiye niri murakoze ubwa mbere hoho dufashe ku nsiguro bita kwikukira kwari kuva mu butegetsi bw'abanyamahanga tuja mu butegetsi bw'abe n'igihugu ubwabo ikindi no kuvuga imbibe z'igihugu zikazubahirijwe ntagire igice cy'igihugu gitwagwa n'ikindi gihugu yindi siguro kumbura umuntu ageza guha ukwikukira nuko igihugu gishobora kwa citunganya mu vyerekeye uko kwa misi yose no mw'iterambere igikoresheje amafaranga yaco canke amadeni kizoriha mwaka itararonka vya bindi bitifashanyo z'iterambere ikindi twoha nofata nko kicerekana kwikukira mu vy'ubutunzi ni gihe ivyo umuntu ashora hanze aba ari vyinshi cane gusumba ivyo agura kugira ngo abagura ko nemufatira ibihano ngo bamutegeke guhava asanga akoze ivyo amutamika iyo ni ndangura kintu niko numva jewe kwikukira fatiraho nyene rero ndugiraho mvuga ingene ndavyumva abantu amanzu bavyumve neza himwe abantu bitane kwikukira n'ivy'intwari bereye kuko nabivuze muri migwi-Faransa hariho ubutegetsi bw'agahotoro usanga mugabo bwikukiye no kuvuga atagiye guco hanze kibinjirira nkuko babivuze n'igihe hajaho amakudeta bya bwa butegetsi bw'ikenye muri iyo kudeta yakogwa n'abarundi sabanye mahanga bayikora no kuvuga Uburundi bwari bwikukiye mugabo uri mu butegetsi bubi birashoboka yuko rero ubutegetsi nyene bw'ikenye canke ubutegetsi bwa demokrasi burashobora gutuma habaho amahoro n'umutekano mu bwa demokrasi bitumwe nuko abarundi abene gihugu bumvikana ntege wimvira intambara mu bw'igikenye naho ari uko utwara afise inguvu nyinshi yashoboye kuhoza abantu bose bagomba kumugwanya naho nyene hashobora kubaho umutekano kumbura utazorama mugabo ukamara n'igihe kitari gito turavye rero mu Burundi ubwa mbere kuvyerekeye amahoro n'umutekano umva kuvyerekeye ubutegetsi twaraciye mu njyane nyinshi aho ubutegetsi butashirwaho n'abarundi bose bukajaho gikenye hakabaho gukumirana abantu bagahunga ubwicanyi butari buke uyu munsi kuva mu mwaka wa 2005 turiko turabivamwo turi ku nzira nziza mbwa ntitwavuga yuko turashika aho twifuza gushika no kuvuga ko kuvyerekeye amahoro kuko naya majambo atoje amahoro n'umutekano n'ibintu birebire ko kuvyerekeye umutekano turashobora kwemeza yuko umutekano uno munsi uhari kuko turavye mu gihugu cose nta namwe tuvuga ngo hariho imigwi
iri kwirahungabanya umutekano mu buryo bubandanya biramaze iminsi byiboneka nashize ko mu buryo bubandanya uzurumviza neza ayo majambo ndiko ndakoresha navuze ko atamigwi iri kwirahungabanya umutekano mu buryo bubandanya ibivyuka abantu baza bakica abantu izo vyamaho mu bihugu vyose mugabo turavye nko mwino minsi heze ingene ivyo bintu bimaze iminsi vyikwirikiranya no kuvuga yuko abantu bashaka kugira urukebwe ariko ko bidashoboka ko babandanya vyumvikana yuko babuzwa hakiri kare vyumvikane kuko ubundi bwo giruca amahoro n'umutekano si kintu uvuga ngo ndafise ndahejeje ni kintu wamiza ko uri kuragwana navyo kugira ngo ntihagire abantu babihungabanya no kugenda bukebuke sugenda bukebuke ahubwo nukwamiza ko si kintu uvuga ngo ndafise ntizosa guhungabana nukwamiza ko kuvyerekeye rero amahoro bisigaye yuko haba abantu bari umutekano kandi bakabanye neza kandi bakaba batekanye hagati mu mibano yabo ibi rero ko twavuze igihugu c'u Burundi bumvise kahise kaco ubwa mbere haca imyaka mike cikukiye geranye n'ibindi bihugu vyinshi vyo kwisi ubwa kabiri cinjiye mu ntwaro rusange vuba vyumvikana yuko hariho intambwe zimwe bikeneye yuko dushiramwo inguvu twebwe tuvuga yuko mu vyerekeye amahoro n'umutekano ntiturashikaho twifuza mugabo Uburundi buri mu nzira nziza yadushoboye gushika kuri izo ntambwe reka turagaruka gato tugende kwa Tatien Sibomana wumvirije ibimaze kuvugwa hano nawe ufise ukubona ishusho ry'u Burundi intambwe Burundi bugezeko muri iyi myaka 59 bumaze bwikukiye nkundire nivyo hari ivyo bavuze duhuriza ko nibindi nshobora kumbure kuba mfise batari bashitse ko kubera n'umwanya si munini icambere nohera ko nuko imwe y'umuntu avuze ntayo kwikukira naho tuyumva mu buryo bwinshi muga mu majambo make naho usoma ibitabo hariho insiguro zibiri zikomeye ko igihugu cikukiye no kuvuga aho kiba arico citunganiriza ivy'intwaro bicega bikitunganiriza n'ivy'ubutunzi icya kabiri gihambaye barahaba nuko igihugu kiba cigenga ata munyamahanga abari aza kugitegeka ivyo bintu bibiri bitegereza kudahara kugira umenye ko igihugu cikukiye ivyo turashobora kuvuga ati niko biri mu Burundi mugabo rero ariko biratomowe yego mugabo rero ucovuga uti none mu kwitunganiriza ivyacu haba mu vy'igihugu vya politike haba mu vy'ubutunzi koko twoshima ko icyo abaharaniye nayo kwikukira nico kwikukira bisigura ko tumaze kubishikako ni ikibazo gihagaze bavuga bati naho muraba ijambo umuhisi umugano ataramugani doviho gasore yasomye igihe umugambwe we yipronaroje gutahukana amatora insinzi mu matora naho benshi bibaza aho amatora atanguye 2015 bambe yaravuze ati naho dutsinze sindavyishimira cyane nta kwikukiranya kuri ndabona mu gihe abarundi bose batazoba bari mu mahoro mu mutekano no mu iterambere nyakuri batazoba bafise ubutungane kandi batazoba bafise demokrasi yakoresheje yabivuze mu kirundi mu gifaransa demokrasi nk'uko bayumva kandi bayifuza ufatiye nko kuri uwo mutekano fatiye kuri ivyo niho nagira nshimvuga kugira mvuge ishusho rero cy'u Burundi aho ikibazo twobaza ari naho kumbura umwe ashobora gucishura uko ashatse mugabo kukibajije neza abarundi uti iswe muri mu mahoro nk'uko abana yo kwikukira babyifuza jewe ntakubesha ndashobora kuvuga ko mu ruhande rumwe ego mu rundi oya kuko insiguro naho nyene nozitanga ubivuze muri rusange ngo hari amahoro me hari abatayafise ariko akarorero bati no kugenda ni intambwe buke wewe urayafise mugabo natwe watubariye no munsi reka tuvuge intambwe tugeze ku munsi ahandi ejo nejo mugani wawe turashobora kuba turi no mu paradiso tube turavuga ivyo tumaze gushika ko tubona ubu bigenda bitera imbere neza hariho ibibazo mu mahoro n'umutekano kandi birafatanye umaze iminsi mwumva habaye inama rukoko y'abajeje umutekano bose imbere y'umukuru w'igihugu mwibaza ko bari bakoranye kugira bavuge ko amahoro yabaye musesekara
kugira bayatsimbataze karahara mu ruganda bacu bagomba gutorera inyishu ikibazo agahaze kugira aya mahoro n'umutekano we aho sindenza ko murabaza bagiye muri iyo nama ko bagiye kuririmba ko amahoro yabaye umurengera icyo ni kibazo ariko hari intambwe Uburundi bwateye muri iyi myaka 59 bumaze bwikuki hari ibice bimwe nariko bariye mu bice bimwe vraiment nivyo abo bihakana reka rero tuze kugaruka gato oyareka meze none vy'iterambere ucubica kwiki Wanzu. urumva nibi kumbura ari naho haragaharo gashugomba ko tunyarutsa tusimbe mugabo ni kibazo kirekire mugabo reka tuce ku masonga ivy'iterambere navyo nyene sinokubesha hari ivyashitsweko hariho amashuri hariho ibitaro hariho n'amabarabara atariho tugitwarwa n'abakoroni ivyo nibisanzwe mugabo ntibikwiye mu gihe bavuga bati kwitunganiriza ivy'ubutunzi hari ikintu bavuga bati intwari ibereye mu by'ubutunzi yerekana mu bintu bigenga intwaro nozeye la bonne gouvernance mu bintu bigenga intahe yo kwikukira mbeko ko ivy'abarundi bategerezwa kuba bafise biri byengere bitunganywa neza itunga ry'igihugu ritunganijwe neza n'abategerezwa kuritunganya ibiturire bivugwa abanyonora itunga ry'igihugu ibi nivyo tuvuga niryo sura ry'igihugu watubajije urumva rero haracari hagahaze bisigura ko icya gatatu mu butungane ni nkingi yere ihagararira intahe yo kwikukira par excellence igihugu kitagira ubutungane bukora neza izindi nzego zose zishobora gukora ivyo zishaka uno munsi ubutungane mu Burundi buriho emwe n'abakozi benshi uwo haruri biro ngaha ngaho nakubari uraba abarundi babaye kubera ubutungane butabatunganiza neza basumba abakora mu butungane mu guhereza hari ubutungane byo gusabikanya ariko ntubiheze byose kuko turakugaruka aha nari nkivuga ubutungane bujanye n'amasentare ubu mvuge ku bwa nyuma ubutungane bujanye buvuga gusabikanya itunga ry'igihugu la justice distributive turagaruka mu gusabikanya itunga ry'igihugu ntabiriho mu Burundi ntabiriho kuko hariho abamwe bagomba kugira gutunga gusumba abandi bacishije mbere no mu busuma bakanyonora itunga ry'igihugu yari gufasha bose ariko ntufatire muri rusange wahava usanga uvuze uti n'ibintu womenga byemewe n'amategeko n'inzego yego umumenyesha makuru wampaye ikibazo ngo ndacishure si uri kurabivuga reka tugaruke kwa Jean de Dieu MUTABAZI twavuze imyaka 59 uravye inyuma yo kwikukira ku Burundi 62 mwari wagicishije ko uvuga uti haciye haza haraba injyane uno munsi uravye izo njyane ubwo ntizifise nizigira ingaruka mbi kubijanye nuko Uburundi bwogenda butera imbere na cane mu kwigenga mu bijanye n'ubutunzi reka kujyana nabivuze twemere yuko ari intambwe ziriko ziraba kandi navuze yuko atayivuka rimwe ngo yuzura ingobyi navuka rimwe ngo yuzura ingobyi hari intambwe zimaze kuba mu vyerekeye umutekano hari intambwe zimaze kuba mu vyerekeye politike na demokrasi hari intambwe zimaze kuba mu vyerekeye kunagura ubutunzi mugabo hari n'izindi ntambwe zikenewe mugabo mbanze garuke ntiyagira umuntu atujaniranya mbanze garuke kuvyerekeye hagati y'akazi na muntu n'ibintu bashaka bavuga ivyo ubwicanyi urashaka gusanga hariho ibinyoma bigenda birimo uyu munsi Uburundi ko bwifashe imbere y'inama mpuzamakungu ONU Conseil de sécurité des Nations Unies murazi neza ko twateye intambwe Uburundi ntibukigwa nibukiri kuri agenda bwarakuwe ku rutonde ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika baba barorerezi babasirikare kuvya hagati y'akazi na muntu basanze hagati y'akazi na muntu kifashe neza barabakuye byashira hamwe OIF kibihugu bivuga igifaransa ibihano byari byarafatiye Burundi barabihagaritse uyu munsi uyishira hamwe ry'imwe bwa buraya buri mu biganiro n'u Burundi kandi intambwe ni nziza kugira ngo icyo bita coopération kuvuga imigenderanire isure kandi kumera neza mbere na leta zunze ubumwe za Amerika uyu munsi mu ntumwa barungitse bavuga ati dukeneye gusura kandi kugira imigenderanire myiza no gufashanya bose mugabo bubahana intambwe iri kwiratera hanyuma kujya wewe wariko uravuga ati ko njejwe
ikigo canke urwego rurwanya ihonyabwoko amabi aturutse ku ntambara n'ayandi mabi yasinzikaza agataya akazi na muntu nukuvuga yuko uyu munsi nta muntu ashobora kwicwa zira ubwoko bwiwe nkuko byari byarabaye muri kahise 65 72 n'ahandi hanyuma rero nta muntu ashobora kwicwa ngo kubera intara avamo ico bita identite nta muntu ashobora kwicwa ngo kubera iki niki turabira ka turashaka kuvyemeza no kuvuga ari intambwe iriko iraba hanyuma hari ibintu bakunda kwita urashobora kumfasha guhindura criminalité ubwicanyi usanga nka buryo usanga ushobora kubona ahantu mu bihugu bimwe bimwe ubukozi bw'ikibi biraba i Nairobi biraba Lagos muri Nigeria biraba mu New York muri Paris i Paris mu France n'ahandi canke ibintu bita vya terrorisme mu kirundi akunda kuvyita ngo iki iterabwoba urakunda kukumva ibintu by'iterabwoba bateye mu Faransa bateye mu Birigi n'ahandi ni nk'aba ntuze baheruka gutera mu ntuze za Muramvya bateye imwaro n'ibindi ukabona yuko nabantu bashaka kuza bakafata nka minibus imodoka iri ngaho iri mu umwana iri umuntu ariko arirenganira bakayitera bakayiturira abantu bagapfa ibyo navyo nta gihugu na kimwe bidashobora gushikira uhavuga ugira uti noneho niko bitegereza kugenda bisanzwe oya siko navuze mvuga birashika mugabo hari abavuze ati eka nta gihugu kiri mu ngano umunsi hari amahoro n'umutekano naho ibyo bishika genda utomora ikintu Dieu MUTABAZI no kuvuga turafise amahoro n'umutekano naho hariho agahaze hanyuma rero twese mugabo twese dutegereza gufatana mu nda kugira ngo ibyo tubigwanirize hamwe utomora ikintu Dieu MUTABAZI untonge turiko tugenda twigira imbere gato uravye mu bijanye no kwigenga mu bijanye n'ubutunzi haraheze igihe kitari gito Uburundi mu mafaranga bukoresha menshi hafi bice mbere binarenga 80% ari biva hagati mu gihugu mbega twovuga ko Uburundi buriko burashikira iyo ntambwe yo kwigenga mu by'ubutunzi bwitunganya neza reka mugabo ntaravyibagira nongere kwibutse ko vyerekeye hagati y'akazi na muntu hari ikintu abarundi bo kwishimira uraje ko wa mugwi wigenga uraba hagati y'akazi na muntu CNIDH yaraye isubijwe agateka kukuja ku rugero cyangwa ku rwego rwa A ivyo rero turabikenguruka cyane ni intambwe yerekana yuko amakungu n'abandi umunsi Uburundi bwasubiye gushinga icumu mu mashinga hose ibintu isura imeze neza ushimika kuri kinacho hama ncandakizako unyarutse ndanyarutse uribuka kandi yuko nk'aya matora twe duherutse n'abarundi bayitunganirije ariko usubiye kure oya turiko tuvuga n'akarorero hanyuma rero ku myaka 59 uravuze ati muri budget y'igihugu 80% sivyo gusa hama tuvuze 80% ibitwara amahera menshi muri ibi nibiki kuvuga ngo twese tubone yuko ubwigenge bw'ubutunzi buri mu novuga ico bita priority biza imbere mu gihe ikibazo mu gihe secteur novuga secteur ya energie no kuvuga ibintu vyerekeye umuyaga nkuba ibintu vyerekeye infrastructure no kuvuga amabarabara inyubako uburimyi n'ubworozi n'ibindi ibyo mu gihe bitwaye amafaranga menshi nuko ko vyerekana yuko twarabonye yuko mu inkingi ikomeye ya independance politique nuko kuvuga yuko ubwigenge bwa politique harimwo ubwigenge mu butunzi kujya iki civugo cy'ukwezi kwindwi ari utigaba ntigaburira reka turabingene twigaburira kugira ngo twigabe nukuvuga rero yuko muri uku kwezi ico twogendera kujya twakivuze kare ukwikukiranya kuri nukwigaba ukigaburira hanyuma rero kuri ibi bice 80 navyo wavuze twebwe ubu unamakungu ariko arabona yuko igihugu cy'u Burundi intahe yo kwikukira nyakuri yigendera kandi tukaba twizeye yuko ivyo twese tubiteza kubishigikira ubu uri mu mugambwe uri ku butegetsi ubu uri mu migambwe ushigikiye umugambwe uri ku butegetsi ubu uri mu mugambwe novuga wo muri opposition cyangwa utavuga rumwe n'ubutegetsi ivyo byose twese biraturaba naho novuga yuko byose ntivyera nkade biba kuvyerekeye ico novuga intwari bereye muri politique
n'intwari ibereye mu by'ubutunzi hariho intambwe nziza imaze gukorwa mugabo ntituragera aho twifuza nk'uko umugani atari umugani gwa gasore ruwi yavyifuza. Urakoze turi mu kiganiro ku nama kuri radio televiziyo Isanganiro uno munsi turiko tuvuga imyaka 59 Uburundi bumaze buronse intahe y'ukwikukira turiko dushimikira cane kuraba aho Uburundi bugejeje mu gutsimbataza iyo ntahe y'ukwikukira turaba n'ingene buriko burateza imbere ibijanye n'ukwikukira mu butunzi turaba abanyamigambwe uruhara rwabo n'umwihwezo bagira kuri iyo myaka 59 Uburundi bumaze bwikukiye tubandanije rero na kino kiganiro honorable Agathon RWASA twavuze cane ibijanye n'injyane zagiye ziraza inyuma yo kwikukira turavuga ubutunzi shimikira rero ubona ku butunzi uravye no munsi Uburundi aho bugejeje mu kwigenga kuri ico c'ubutunzi naho ubivuga kwiki nawe icambere novuga kwijanye n'ubutunzi burya nta muntu numwe ashobora kwigenga no mu buzima busanzwe abantu nimagiriranire umuntu yimbuye ibiharage byinshi arakeneye ubimugurira kugira nawe yikenure mu kindi nimba ari imyumbati nimba ari umunyu nimba ari ikisabuni n'ibindi no kuvuga rero yuko ubwigenge mu by'ubutunzi ntabubaho mu by'ukuri kuko ubutunzi mu gihe cya none buhagaze ku kintu citwa isoko no kuvuga gushora ukagurisha cyane nawe ukagura kugira ngo rero mu by'ubutunzi tubone yuko hari intambwe twakoze nuko umwimbo wogwira ugwiriye ubuzima bw'abantu bukoroha mugabo urabona n'ivyo twiyimburira ngahe iwacu ibiciro biguma biduga ku buryo buteye ubwoba ku buryo nk'abantu babaho kubera imishahara baronka ushobora gusanga umushahara atacu kivuze imbere y'uko ibiciro navyo biduga hanyuma kubera igihugu gikenera ibindi turashaka kuhigura twebwe nyene ko nta mahinguriro wanashaka nta mahinguriro novuga ngo turafise bidusaba yuko natwe turonka ivyo dushora mu mahanga kugira turonka amafaranga y'agaciro dushobora natwe gusuma ivyo dushobora gusuma hanze nimba ari iyo miti nimba ari ibikoresho muri iki canye kiriya honorable Agathon RWASA mu itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha ku mwaka muraritora no mu nama nshinga amateka haraheze igihe byerekana ko ibice bishika birenga mbere gato 80% arayava mu gihugu no munsi n'ubwo rugero rero tubona tuti Burundi buriko buraja muri iyo ntambwe yo kwitunganiriza neza ibijanye n'ubutunzi ibiharuro rero tuvyitondera kuvuga 80% rega twabwiza kugira 100% none turi gikukigenga cikukiye twabwirizwa kuba twebwe nyene twumva yuko ivyo ubutunzi tuvyitunganiriza twebwe nyene abo bakozi ba leta tukumva yuko dushaka kubahemba twebwe nyene amafaranga leta ikenera gushira mu migambi komakomeye tukumva yuko dushobora kuyaronka twebwe nyene tutavuga ngo kugira ngo twubake barabara tuzobanza kuja gufata ideni kuko iryo deni riraza rije ingorane bamwe bakaboko bakanyonora abuzukuru bacu bakazoza kuriha ivyariwe n'umuntu umwe canke batanu urumva yakona gahaze gakomeye mugabo ico novuga ni iki baravuga ati amatora twebwe nyene twarayitunganirije none vyagenze gute ndabwire yuko jewe bariko baravuga ukuntu seningo ariko irasaba amafaranga arengeye inshuro zingahe bari bakoreje muri 2010 nico nabwiye abantu bamwe ntimbega none ko tuba tuzi yuko mu myaka 5 tuzogira amatora ni kuki tutaza tubika buke buke ayo tuzokoresha muri icyo gihe kugira ntagire umuntu azodutera urutoya adushinyagurira ngo mubigira ukucaye mubigira kuriya maka ivyo nagaciyemo kuba rero twavuga tuti turashaka kwitunganiriza icanye kiriya eka ryari bwirizwa twabwiza kurangura nitwagoma no kumva yuko ari ubuhizi ahubwo twari kumva yuko twari twaracerewe kubikora gutyo hariho intambwe Uburundi urumva ko buriko burayitera yego ni intambwe kandi ndifuza yuko vy'ukuri bibandanya mugabo bibandanye mu buryo biba bitegekanijwe n'amategeko kuko kuba ufise budget uvuga ngo wateganirije
amatora Mushira ugaca bikora uko ashatse, ugaca ugenda kandi ukoresha ugaca inama. kubwira abantu hariya ngo kumusharugwiza kumpa kwaya kandi wa muntu atanga ikori ubu mutoje ikori kabiri uno musi Nanga n'ingorane. uno musi Agathon RWASA turiko turavuga uko kwikukira nyezina kugira ngo Urundi bugende bwigenga koko no muri ivyo by'ubutunzi tuvuga ni bande twovuga tuti bafise uruhara kugira ngo Uburundi butsimbatare muri iyo nzira n'abarundi bose n'abarundi twese mugabo abambere na mbere nabajejwe amabanga yo kurongora igihugu kuko kugira ngo iyo ntayo kwikukira itsimbatazwe vy'ukuri turabe ivyaranze intwaro muri rusange n'ivyagiye biba kuva Urundi bwikukiye kuva Urundi bwikukiye niho abarundi twicanye kuva Urundi bwikukiye niho abantu bahunze intwaro ku buryo buteye ubwoba wari wakivuze kuva Urundi bwikukiye niho turi mu ngendo nuno musi novuga nti yari ya kera yukugira umwana n'ikinono mu buryo bwo gutunganya iby'igihugu ivyo rero nivyo bigwiza gukosorwa kuko akaga kagiye kagwa mu Burundi ahanini kagiye kava ku kuntu igihugu gitunganijwe mu buryo gitwagwa mu buryo ivyacu bitunganywa niyo tumavuga nti uruhara rwa mbere nababa bafise ububasha bwo gutegeka ububasha bwo gutunganya iby'igihugu hanyuma uruhara rugira kabiri no umwe wese ariko nkano nko maduhamagaye nk'abajejwe imigambwe nk'abarongoye abandi nuko nk'abanyamigambwe nk'abarongoye abandi twumva yuko Uburundi busumba ibyo bindi byose twibaza hanyuma mu maprograme yacu y'imigambwe canye mu byo tukora mu imisi yose tukumva yuko igihugu kibana ikibanza ca mbere ibindi bikaza vyogera kuri ico urakoze reka turagaruka gato mu misegonda mike urangiza kucokogwa tugaruke kwa Kefa Nibizi urongoye umugambwe Kodebu iragirya ndadaye uravye iyo nzira Uburundi burimwo murashima muti hari intambwe bumaze gutera kugira ngo bwikukire koko mu bijanye n'ubutunzi wewe ubona hakwiye iki na cane cane unashimika ku bafise uruhara muri ico gikorwa bwa mbere twibukanye yuko ingendo kugomba gushira inguvu nyinshi mu kwitwaniza ubutunzi yaje mu mwaka wa 2015 aho mu matora vyagaragaye yuko amakunguri yasokoye mu guterera mu gufasha amatora hanyuma rero leta iriyumvira yuko ishobora kuraba ko yoshira inguvu zose mu kwitunganiriza ibicanishane z'amabije ivya bije rero ni ibintu bigoye ko ngo ushobora kwitunganiriza ivy'ubutunzi kimwe ushobora kuduza ubutunzi kugira ngo ushobore gukoresha amafaranga akwiye mu vyerekeye iterambere mu buzima bwa misi yose no mu vyerekeye iterambere mwe bita investissement canke nawe ushobora kubona ko ufise amafaranga make ukagabanya ivyo uriko urakora kugira ngo urabe ko utaza gusaba hanze rero jewe nk'ubu wari kumbaza ati mbega mu vyerekeye ivy'uhugwiza ubutunzi ikintu cakoze kugira ngo leta iguma ikoresha amafaranga akwiye mu vyerekeye iterambere kumbura ibiharuro ntavyo dufise ngaha gaturabe yuko ku kuntu leta ikwiza 80% bisigura ko yagwije ubutunzi canke yagabanije ivyikora kuko naho nyene no kuraba neza ico bisigura ivyo vyitwa ko twafashe ivy'ubutunzi ivy'iterambere mu minwe arico nagushikiriza nuko mu bisanzwe mu vyerekeye iterambere naho bigoye kuvuga yuko umuntu agira ubwigenge ntangere ariko hari ibihugu bishobora kugira amafaranga abafasha gukora ivy'ubuza bwa misi yose n'ibikuba vy'iterambere mbere bikanashobora no gufasha n'ibindi bihugu ubwo rugero urakunda ko umuntu arugerako navuze ikindi kijanye n'uvyekira udandazwa birasabwa yuko ufise urudandazwa utanga kuko iyo wakira ibintu vyinshi bashaka gufatira ibihano bati uno munsi ntidusaba kuguha igitoro uno munsi ntidusaba kuguha ikiniki utemeye kugira ibi uno munsi rero ni bande bafise uruhara kugira ngo batere imbere ko tuvuga uruhara twumva ingene ibintu bimeze nko mu vyerekeye ivyo tudandaza n'ivyo tugura nk'ubu bihugu bibanye vyavuga biti uno munsi turafata ibihano kuvyo mudandaza kuvyo mugura mutakoze ibindi tuvyemera tukaja tujugumira tukishikana kubera yuko ivyo dushora hanze baturondera ko ari bike gusuma ivyo twinjiza twebwe ariko ndavuga yuko hari hagahaze n'ivyo mu vyerekeye ubwigenge mu vyerekeye ubutunzi uti mbega none ninde afise uruhara mu vyigenge bw'ubutunzi hariho ibintu vyinshi vyashikirijwe bijanye n'intwari bereye
bijanye no kugwiza umwimbu jewe baraza kumbabarira abagenzanje bavuga ati abakomeye ni inzego zitwara igihugu ahubwo jewe vyose mvuga yuko abantu bafise ijambo rya mbere burya nabene igihugu kuko yabizo nzego nibo bazishiraho n'iryo terambere nivyo harabaho gutunganya inzego zigatunganya abishira mu ngiro uza gusanga ari babene igihugu nibo bazi ubwambere akashira mu ngiro byatunganijwe urumva sinenda gucira muri yaworinda gatoza kwishikiriza ni washikirwa vyumvikana yuko ubwa mbere ikintu kitugora cage kigora abantu nuko umenga twatwiteze yuko hari uwundi muntu ari hejuru mu bisi yatwana kumenya n'abazungu atuzanira amafaranga uno munsi abaronda umenga numukwigo gagenda aza kuyazana ntibamenye yuko umukwigo canke abo bakorana begeranya ahubwo yavuye mu bene gihugu kuko amategisi niyo bayakura sa amafaranga azavuye hejuru ava hasi yakegeranywa abantu rero bumve yuko icambere umuntu abantu ba mbere kuko niwo iterambere rivako rikanasubirako gusumvya abandi nabene igihugu nibo bafise uruhara rwa mbere hanyuma ngacanza kunga zigira kabiri ni ndongozi ziba zirongoye igihugu zifise ico twokwita manda batumwe bahawe ikiringo cyo gutunganya iterambere abone baheza bakaraba ati mbega tugwanye igiturire gute bwa matungo ntasesagurwe mbega amakori yose tuyatoza neza agashika mbega ho mu gutoza amakori ntitwashize nk'umurengera abantu ntibahohoterwa mu gutoga amakori ko nivyo navyo birashoboka bakaraba yuko atozwa neza ashika yose kandi yose akoreshwa neza mbere bakanaba n'imboneza y'ukwereka icokogwa abene igihugu mugabo nkuko nabivuze abene igihugu ijambo rya mbere kuko amakori atozwa iwabo agasubira iwabo kandi ni nabo bashaho izo nzego zitunganya ivyo vyose cyo gituma tutuva yuko twabashira inyuma ahubwo aribo baza imbere reka ndagaruka mu misegonda mike urangiza Tasiensi Bomana wumvirije nawe ikitiko dushimikira ko cuko Uburundi buri muri iyo nzira yo kwiteza imbere mu kwigenga muri ubwo butunzi nawe umwihwezo wawe nivyo nibaza ko muri make nari navuze umwihwezo nuko nko nabivuze hariho ivyo umuntu atodeha ko hari intambwe twateye mu ntumbero y'ivyo igihugu cikukira kiba kigamije navuze Mutabazi ariko ravuga ushone wemera canke irani ndavuga nti hari ibitaro hari amashuri hari amabarara yakozwe na ariko arahera menshi mugabo neje nibaza ko tuzoronka tugakora yandi hari ibyakozwe nabo bihakana mugabo hari kuba hamaze gukorwa vyinshi yaba abategerezwa kubikora barabikoze neza canke bariko babikora neza shimikira kuri abo bategerezwa niho rero wavuze uti mbe uruhara ni rw'abandi je rero ndatandukanye na Kefa cyane uruhara rwa mbere nubwo abatwara kuko yani yoye ko avuze ati abaronse manda nibo bajya abanyagihugu badashobora kwiga imigambi hanitse ko abanyagihugu no gufatira mu gwinshi hariho n'abatatsi gusoma no kwandika sibo rero bazoza kwiyumvira ingene ubutunzi bw'igihugu butegeza gutunganya ingene ya balance bavuga wa mwunzane w'ivyo dushora hanze n'ivyo tuzogura tuzotegerezwa kuringaniza hariho benshi batabifitiye ubumenyi n'ubushobozi abo batwara rero bari suppose ko ivyo vyose bategezwa kuvyiyumvirira babanyagihugu gushika no kumunyarushari wo hasi abarundi hari habize n'abakiriko bariga bari ngaho kugira bafashe mugabo bataronse barira ati ndakeneye ko muza guterera ico gihugu cyane ubwo bumenyi buraryamaho bukabura ico bumarira igihugu kubera ubutegetsi butaba buri kura buravyifatamo neza nico gituma niriwe ndarogora leta muri make washaka oro leta uravuga leta mugabo inzego ni nyinshi ariko ko mariyo executive ari yigira imigambi kongera ikayishira mu ngiro kumwe Kefa yabivuga abanyagihugu basubira gukwirikiza ya migambi mugabo yabanje kujaho yamahera naho yatoza mu banyagihugu leta niyitora amategeko n'amashinga amategeko bakafashanya bagatora amategeko meza y'ingene ayo makora tozwa nahaja n'ingene asubira gakoreshwa si wa munyagihugu naho yaba yayatanze ntamenye ingene ariko arakoreshwa
ico gituma uruhara rwiwe siko rwa mbere nibaze baramubeshera iyo bigoranye bama bavuga ngo ijambo rya mbere ni mwebwe nahoshwe donc rero cyane cyane muri ibi by'ubutunzi bo barundi nta kubagora bari dispose ariyo tax ubaka bafite icyo bashobora barayatanga kuko naho batayatanga ku neza naho bayatanga ku gikano naho abakoroni bavuga ko bagiye n'ubu nikabura hari aho bagashira ariko bategereza ko amategeko yego niko nakubwiye kandi barundi barayubaha nise yoba meza niyo kori batanze rigasubira kugaruka kumwe kefa yabivuga rikagaruka kuba ari bo riteza imbere nivyo twavuga bijanye n'iri ntuze ubwigenge bw'igihugu iyi ntahe yo kwikukira nico baba bagomba nibyo rero bitaraba niyo ngorane ishanyuma bavuze ati bavuga batabarundi bose abanyagihugu nibyo barafise uruhara rukomeye cyane kuko niyo migambi leta irayigira gahezi karungika abayishira mu ngiro bagafasha abanyagihugu bagafashanya ariko nkuko nababwiye leta canke inzego zayo nibo babera ijisho no gutwi nibo babera ikirenge abanyagihugu baba en definitive aribo bayibeshejeho ko ayo makore nkuko babivuze nibo bayatanga reka mu misegonda mike c'ingaruka Jean de Dieu Mutabazi umvise ibyavugiwe hano byose urafise akogira uti utogenda udashikirije kumbure kugira ngo Uburundi buteze imbere iyo ntwaro iyo ntahe y'ukwikukira bugenda butera imbere no mu butunzi akajambo urangirizako akajambo jewe no urangirizako kugira ngo intahe y'ukwikukira nyakwigendera umugani atari umugani Rudoviko yadusigiye kugira ngo dushobore kuronka intahe y'ukwikukira novuga atari gicuga hari yuzuye hari ibintu dutegeza kuyishigikiza burya demokrasi ni ikintu ikomeye demokrasi mugabo s'amatora gusa hariho n'ibindi bitegeza kuyiherekeza amatora turayakora kandi turayakora neza kandi agenda neza hariho iyo ni nkingi ya mbere kugira ngo inzego abatowe n'abene gihugu iyo batakoze ibyo abene gihugu babatumye bababogoze iyo bakoze neza bashimigwe babongere ubu niko bimeze icya kabiri na mahoro kujya bahora bavuga ati ahari amahoro n'umuhoro urama amahoro n'umutekano uyu munsi biriho kujya navuze ubwa mbere hariho utuntu tuza turayatosekaza mugabo twese hamutugeza gushira hamwe inguvu abene gihugu inzego z'umutekano administration no kuvuga abantu z'aba intwaro twese tukaja hamwe kubera ayo mahoro n'ikintu gihambaye burya hari abantu benshi bahora bavuga ati erega burya iyo ufashe amazi meza ya rusengo ugashira mu ndo urashaka gushirayo akantu kameze nk'agacanga kamwe gato ugasanga ayo mazi dukibashije kandi kuyanwa akantu gatose kaza amahoro nikaba kanini muga twese tugiye hamwe turashobora kuyakingira nkamwe abanyamigambwe namwe ndazawukizako no kuvuga amahoro n'umutekano ni nkingi zikomeye kugira ngo dushobore gushikira ubwo bwigenge uko kwa gasore yavyifuza hakaza rero n'ikindi gikomeye mo iterambere ubutunzi kujyanye n'icubahiro president w'Uburundi avuga umufuko wese uronka amahera umuntu wese uronka icyo ufungura niho rero tuzoshobora kuronka independence nyakuri kujya ikivugo cy'ukwezi kwindwi kivuga hanyuma rero ivyo kugira ngo tubishikeko twese turakeneye kuja hamwe ntibiraba umuntu umwe ntibiraba umugambo uri ku butegetsi wonyene n'imigambwe itari ntuze mu butegetsi birayiraba amahoro biraraba mugabo rero kugira ngo ngarutse kuri ico ati irega ugukumira ndakuriho none burya twese turashobora gukwigwa n'amadekre turashobora gukwigwa n'akazi ka leta mugabo nico gituma hari ikibazo nico ubushomeri mugabo rero hari amahoro umuntu naho yoba ntuze naho yoba ari umushomeri azokwingunganya akore umuntu naho yoba agize naho yoba ataronse iyo dekre azokora n'ikindi amahoro n'ikintu gikomeye nkuko tumaze kubibona no mu bindi bihugu abantu bose ntibazera akazi kuri leta ariko mu kajambo gatoya namwe nk'abanyamigambwe abarongoye imigambwe murabona ko namwe mufise uruhara kugira ngo rukomeye ntayo kwikukira itsimbatara rukomeye kubera mu migambwe niho hava umukuru w'igihugu mu migambwe
niho hava abashikiranganje mu migambwe niho hava abashinga amateka mu migambwe niho hava abayobozi nuko uruhara rw'imigambwe n'uruhara ntangere mugabo rero ikintu no kubwira abari ngaha ari president Kefa president wa senere muri uko twebwe nk'uyu mwaka utanguye twe twawinjiyemo imigambwe yose iri hamwe iriko irakeza itangura umwaka iri hamwe muri Amerika amatora uko yaragenze hariho induru gushikaho abanyamerika bavuze bamwe bavuga ati ega turakeneye kuja kwiga icigwa ca demokrasi mu Burundi nukuvuga rero twebwe uyu munsi uyu munsi hari abantu bambara ikirezi bakaboyobegwa ko cera bakayoberwa ko cera burya tuko turatera intambwe ikomeye urakoze honorable Agathon RWASA nawe urafise icurangiriza ko wumvise ivyo mwavuze hano ku nama urafise akamo kumbure uraba gacane cyane aho ushimikira kugira ngo iyo ntahe y'ukwikukira itsimbatare mu gihugu intahe yo kwikukira ngo yatsimbatare mu gihugu ubwa mbere na mbere turaba intumbero yo kwikukira kwari kugira ngo abarundi basubirane iteka umugabo ntakubitigwe mu bana utwiwe atufungure adakebaguzwa n'ibindi bivanye naho nuko bari bamerewe n'intwaro yari hacyo gihe uyu munsi rero twogaruka tukaraba ati mbega iteka ry'umurundi uyu munsi gifashe gute tukaritsimbataza ugukubirana kugahera abatwara bagatwarira bose kandi bakumva yuko bariho kubw'igihugu ntibariho kubw'umugambwe naho baba batowe biciye mu mugambwe ayo mabanga nayo igihugu sa y'umugambwe ibintu bigatandukana kuko icyo nico cyagiye kiragorana kenshi na kenshi haba imbere yaho haba n'uyu munsi ikigira kabiri nukumenya gutunganya neza iby'igihugu ni nkaco naremeje kuvuga ukabitunganya uzi neza ko ubitunganiriza abantu batandukanye mu vyiyumviro vyabo vya politike mu byo bemera batandukanye no mu bindi nimbaraho amamuka intara n'iki ukamenya yuko ivyo bintu bakujeje sigwawe ni byaba barundi bose miliyoni 10 na zingahe ubikoze gutyo hageze gutanga akazi ukamenya yuko utagaha abanyamugambwe ariko ugaha abarundi hageze kugera mu mabanga bimwe bavuga bati hariho ibibanza vya politiki n'ibibanza by'ubuhinga ukamenya yuko ubwo buhinga n'ubumenyi utabirabira ku mugambwe ubirabira ku rubuga nyene rw'ubuhinga aho ibintu iyo ntahe yotsimbatara na ryaterambere kaza hanyuma abatware bafise uruhara runiniya kuko nimba havugwa biturire mu gihugu ugira ngo umunyagihugu nyarucari aza kwaka igiturire umuntu kanaka igiturire kiribwa n'abari mu ntwaro kubidoma ku rutoke ndabidome ku rutoke gusumba ukundi bakurira igiturire kirahari kiragisibije abatware bakiga uburyo bwose bushoboka kukigwanya bakasaba abanyagihugu twese tukabafasha na cyane cyane ko haruhara rw'imigambwe imigambwe twebwe aho tugeza ni ukubwira abantu tukabigisha iyo ngendo yo kwirinda agatima ko kurya igiturire naho tugarukira nta bubasha imigambwe ifise kuko siyo iri kiro iratwara eka ariko abatwara bavuye muri mwebwe bavuye muri CNDD-FDD twebwe ntiturimwe ntiturimwe mu bariko baratwara umuntu atora itegeko ntabatwara hanyuma kandi urangiza none itegeko nindarishira mu ngiro urangiza honorable RWASA erega itegeko none nta tegeko twatoye mu mbabarire ndagacishemo twaratoye itegeko rijanye n'itunganwa ry'ibisagara iryo tegeko ritogwa nimba nihenze muri 2018 ricarishirwa mu kabati muga iryo tegeko ryarerekana neza ubwaguke ibarabara ku rwego rw'igihugu rufise ibarabara ku rwego rwa province n'ibindi iryo tegeko abantu bakagenda bagatanga amaparcelle umuntu akaza akakubita inzu mu nkombe y'ibarabara ariko udashimitse cyane kuri ico oya ndiko ndakubwira kubera ibyavuze by'amategeko hariya mu namashinga amateka nivyo turatora amategeko mugabishirwa mu ngiro yegwa na leta executive mu gifaransa ariko murafasha
Umva twebwe icyo dukora itegeko utuzaniye turaryiga question orale nani tukaritosora hanyuma question orale mukagenzura leta kugenzura leta biravana n'ingene inama nshinga amateka bitunganijwe ivyo navyo sijiwe no bibazwa uyu munsi urakoze hanyuma rero ikindi rero nohereza ko ni ikintu cerekeye ukubahiriza amategeko kuri bose ntiyaba umwana n'ikinono kuko amategeko ni washaka ameze neza burya yo kubahirizwa kumwe kuri jewe kuri mutabazi kuri wewe kuri Tasiyano kuri Kefa n'uwundi wari we wese ibintu byo fata umurongo mwiza mugabo nuko iyo hageze kuyashira mu ngiro hariho umwe araba ati uyu ni mutabazi ntacu reka ndabe hirya akagira ivyo ashaka cyangwa uyu ni gwasa reka ndabe hirya bikaca bigenda uko bigenze icyo rero tutaragikosora biba rimwe na rimwe simisi yose hari gusanga byaramaze kuba rero nk'akamenyero Tasiyano yacu dusamata urakoze Kefa nibizi nawe urafise akajambo ugira uti ntiwogenda utavuze murakoze nza kubivuga mwanya muto kugira ngo dushobore gukomeza intahe kwikukira hari ibintu bibiri biteza gukogwa icambere nukugumizaho ituze mu vya politike kugira ngo ituze mu vya politike rigumbeho ikintu cagiye kiratera ingorane mu gihugu ndagisoko nakivuza mu gifaransa nuko wasanga ari akagwi gatoya gafata ubutegetsi nk'icibare cabo ivyo vyarabaho kera ko amakudeta n'ibindi ubu naho tuje mu matora kugira ngo ntihagire umuntu yigarurira ivy'ubutegetsi wenyene suko amatora aba nuko aba akaba mu mahoro akaba kandi no mu muco twe dusaba yuko rero nubu iyi ntumbero y'amatora meza abaye mu bwigenge kandi no mu muco igumaho kugira ntazo havagira umurundi yiyumvira ati je ndabona umenga inzira ntihita neza waze kurondera iyindi adusubiza inyuma ica kabiri ikintu cyuta gukumira niba umuntu akumuriwe kwera ubwoko canke intara birababaza niyo akumuriwe kwera ivyimve vya politike naho nyene bikababaza twe twifuza yuko rero atagukumira gufatiye ikintu na kimwe nayo ivyimve vya politike koba mu gihugu nkuko abandi babivuze dufate nko mu karoro nk'ivy'ubuzi hari banza vya politike twese tuzi yuko bijamwo abatsinze amatora mugabe ivy'ubuhinga ubuyobozi bw'amashuri abatwara amasantere de sante abatwara ibitaro abagoronome n'uturorero ivyo ateza kujamwo bose bataravye imigambwe ica kabiri iyo hakozwe nk'ibibazo hari akaroro keza twoshima mu vy'indero mwino minsi iyo hakozwe ibibazo mu vy'indero urabona yuko abantu bose bashobora gutora ikibazo twifuza yuko ivyo vyogenda uko no mu bundi buzi hakozwe ikibazo koko akaba ikibazo nebe utundi tuntu tuza kujamwo ngo amenye naka canke naka kugira ngo tugwanye kugira umuntu agira umutima mubi ava dusubiza inyuma muri kazoza ikindi mu vyerekeye tuzi ya politike ni ivy'umutekano dusaba ko inzego zibijejwe zishamwe inguvu nyinshi na cane cane ntibarabe ivyo nonekaye gusa ahubwo bige nimvo bati mbega ibintu bivahe kuko ugwa kugwanya ikintu nturaba gusa icamwa uraraba n'imizi kugira ngo imizi uyirandure urangiza muzeke utunze reho ndangirije rero ico kugwa ubwa mbere nuko iyi nzira yo kugwanya abasesagwa amatungo ya leta twishigikira twese twashikiranye icwera mu kw'igihugu mw'intumbero nziza yo kugwanya abasesagura amatungo ya leta ariko kandi tugasaba yuko ubutunzi kamba igihugu gifise bukoreshwa kandi bukoreshwa neza ku nyungu zawe n'igihugu hitaweho urunganwe rw'ubu n'urunganwe ruzoza kugira ngo dushire imbere kazoza keza ikindi no gushishikara tuganira imigenderanire myiza n'amakungu kuko murabizi yuko nyamwigenda katari miri mpesha urakoze Tasesi Bomana akajambo gatoya urangiriza ko nawe emwe eka mvuga make uko novuga kuvuga menshi siko kuyamara uko byo bari byinshi cyo gituma ndabivuga muri rusangi ko hani ni birebire icambere cyo kogwa nkuko twabihereye ko kugira dugume dutsimbataje tubumbatiye nayo kwikukira tunayitsimbataze nuko nkuko nabihereye ko twotunganya neza ivy'igihugu cacu haba mu vya politike haba mu vy'ubutunzi ivya vya politike bizanamwe amahoro umutekano ivy'agateka kazi na muntu ivya demokrasi nkuko abarundi tuyumva kandi tuyifuza ivyo byose
hagaca haza ikibazo c'ubutunzi nkuko twabivuze ababivuga ukundi ni uburenganzira bwabo mugabo leta niyo itegereza kwereka inzira abarundi y'ingene dutera imbere itegekanye rero imigambi n'imigabo irashe ituma abarundi tuva mu bukene irondera amahera ahava hose ari mu gufashanya n'ibindi bihugu biri muri mwe vya politiki mugabo leta itegereza kuyarondera ku neza y'igihugu arayava mu makore y'abarundi birategekanijwe n'ibindi bihugu niko biba mugabo ivyo byose bikogwe ku neza y'abarundi bose atamwana n'ikinono kandi atawu uca ayora kuri twaduhera two kubatsi barabara canke ibitaro mbashire mu mufuko wiwe tubona ama etage canke n'ibindi biduga abandi batubitse umukanda iki kindi bagwaze bagwanye nabivuze ndabisubiyemo umukuru w'igihugu akabona hariko bariko baramutegera turarike twese tumushigikira kuri ico kibazo cyo gufata bakaboko anabariko baranyonora amatungo y'igihugu ico yariko arerekana muga no kuzindi ngero naho nyine akeneye tumufasha puruvuga twereka inzira nziza n'ibimwe navuga icanyuma nohereza ku kibazo c'ubutungane ndabisubiyemo ka muntu yize amategeko n'ivy'igihugu bikurikirana haba mu Burundi haba hanze urwego rw'ubutungane rudakoze igihugu kirashobora guhenebera kubera izindi ntwaro no kubera ubundi le pouvoir zindi kuvuga izindi nzego urwego cyane rwa leta l'executive turashobora kwigirira ibyo gushakira mugabo ubutungane bukomeye bukubahiriza amategeko burahagararira umurundi wari we wese n'uwundi aba muri ico gihugu aba tuvuga ngo baza guteza imbere igihugu bashobora kuba abarundi canke abanyamahanga mugabo nta muntu azozana umugambi ngo ashinga isosiyete yiwe atabona ko ubutungane ejo bagomvye kumuhotora ngo bamurenganye bumuhagararira budatinya igitsure c'umutegetsi ivyo abantu benshi ntibabizi mugabo igihugu kirashobora kubura baza kuinvestisa kubera ihonyangwa ry'amategeko ico ni ikintu gikomeye cyane icanyuma ni mujanye n'ubutungane nyene bwo gusabikanya nta mwana n'ikinono bobo bukene turimo tububemwo twese umwe wese mu vyiwe mugabo ntihagire ugomba gutunga abandi bariko baragira bihuye na bimwe byo gukumira ibibanza bike vya leta si vy'abanyamugambwe naka abanyamugambwe barafise ivyo bajamwo kubera amatora mugabo kusubira inyuma ariko kugira oya nibi byo gukumirana uri kusubira inyuma ku byo twarangije ko birega birakenewe ibindi byose urashobora kuvuga mugabo bifuko abategetsi bavyumva ko tukeneye ko bikorwa tukabibona ibibazo by'abarundi amanuze yiki ari amategeko agenga atandukanye ibibazo bya politiki n'ivy'ubumenyi iryo tegeko rirategerezwa gukurikizwa kandi bifasha igihugu ko za ncabwenge dufise nizo ziheza zigaza gukora neza akazi gusumba abamilita biwawe bamwe bamwe urakoze Tatien Sibomana nibutse ko uri umunyepolitike tugushimire ko washitse hano ku nama mwakoze kuntumira kandi nejo nzobitaba ahubwo nuko muza muribagiza bukebuke ikindi mutotinya kuvuga cende mudasigana sindi umunyapolitike atagira izina cyangwa atagira hagaze cende mudasigana nimubitinye ipro nitwagwa nande ipro nani uraza turiko turavuga intahe yo kwikukira Kefa nibizi uri umukuru w'umugambwe Kodebu iragi ryandadaye tugushimire ko witavye ubutumire bwacu turabashimiye ko mwari mwadutumiye turashimiye kandi abatwumvirije bose kanashimira abo twari mu biganiro kwera twaganiriye neza nayo nimwe mwadutumira tuzobitaba Honorable Agathon RWASA urongoye umugambwe SNL ukaba uri umushinga amateka watowe mu ntara ya Ngozi wakoze gushika hano ku nama namwe mwakoze kuntumira ndabashimiye kandi ndashimiye n'abanywanyi bose bisanganiro ndashimiye nabo twasanyiye kino kiyago nkaba norangiza nipfuriza mwese n'abarundi bose ukuzirikana neza intahe yo kwikukira urakoze Jean de Dieu Mutabazi urongoye urwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibyaha vy'ihonyabwoko ibyaha vy'agahomera bunwa n'ivyaha vyo mu ntambara kandi unarongoye umugambwe Radebu tugushimire ko washitse hano ku nama najenda bakengurukiye ndakengurukiye nabo twasangiye iki kiyaga nabo ko baratwumviriza hama no kugira ngo tugendere iragi
umugani atari umugani Rudoviko rwa Gasore yadusigiye twibuke yuko kwikukira nyakuri ari ukwigaba ukigaburira hama amazi masabano ntamara imvyiro mu budasa bwacu tubanye politike haba abagore haba abagabo haba bakiri bato hari abahumure canke hari abadaharanira ivyicaro vya politike twese tubumbatire ubumwe hama rero dukomeze iyi ntahe yo kwikukira. Urakoze naha turangirije ikiganiro ku nama cuno munsi twariko tuvuga imyaka 59 Uburundi bumaze bwikukiye. Murakoze mwebwe mwakurikiye kino kiganiro dushimire abadufashije mu buhinga bw'ivyuma kuri mikro mwari kumwe na Alain Désiré Bukeye neza naho butaha. Una.